kunateba atari kunatina tunahera muri equipe yitwa Real Madrid. Equipe yitwa Madrid kugeza muri kino gihe nuko ngo witwa Xabi Alonso yamaze kuba abona ko witwa Fede Valverde ari wa mukino uvuga ngo urugero rwiwe rutakiri kuri niveau uvuga ngo imeze neza. Abana shaka yamaze kuvuga ati no museka ngerageza gukoresha uburyo bwose nshobore kuba ngarukana Fede Valverde ku rugero no vuga ngo rwiwe rwiza. Niwe gihe tuvuga atari ikintu gihe gito. Fede Valverde ashaka ko ari genda nkuko bikwiye ko urumuso wasanga Fede Valverde akakina kuri kabiri, Fede Valverde hagati mu kibuga, Fede Valverde akakina no vuga ngo no kuri nimero 7. Rero Xabi Alonso niwe yabiravye aravuga ati maze iminsi ndiko ndagerageza kuba mpungabanya cyangwa nzana Fede Valverde nkamukija ku poste atandukanye. Ati kuno museka ngerageza kuba ndaba ubundi buryo bushobora kuba none amuhindurira nkashaka kuba ngarukana navuga ngo version nziza ya Fede Valverde. Abo nashakaye kuvuga ati ibyo gukora umukino giye kugerageza kuba mukinisha uvuga ngo nk'umukinnyi hagati mu kibuga wa mukino uvuga ngo agerageza kuba afashta responsibility muri gukinisha abakinnyi uvuga ngo muri offensive bakoni muri mukinisha abakinnyi b'imbere nka nimero 8 yongere kandi ngo garuke kuri rwa rugero rw'iyo gutsinda ibitsindo nkuko yabikoze muri Mondial de Club yanabikoze akanabikora wanashaka no kuri witwa Carlo Ancelotti yabikoze. Ubundi rero ngo Xabi Alonso yamaze kuba tora ikibazo aho kiri akeneye ngo 2026 inyuma ya Noel inyuma ya Bonane agaruka ni Fede Valverde ngo agaruka rwa rwiza kara kamugarukana akina nko kuri poste hagati mu kibuga ya poste asangwa aramenyereye. Nizera yuko igihe tumaze tubona Fede Valverde atari muri rwa rugero rwiza twamubonye ko mu maza 2020-2023 na cyane cyane biraterwa no kuntu aguma hindurirwa ama poste. Nawe nyene ubwiwe twarabonye mu minsi yahera aza navyivugira ati poste niko nakinishwa ko sanu utazishimiye na cyane cyane nifuza gusubizwa kuri poste zanje. Niba twashoboye kubona Fede Valverde karatsinda ibyo bitsindo cyangwa karonka ibyo bitsindo yabironka akakina nk'umukinyi wagati mu kibuga w'umumiriye kubiharo 8 na cyane cyane. Rero no musi nimba bidakunda ko dushobora kubona Fede Valverde ashobora kuza gatsinda ibyo bitsindo nuko no musesa n'uwahinduriwe poste ko turibuka kuri Carlo Ancelotti Fede Valverde yakina nka nimero 8 mu gihe Jude Bellingham nawe yari imbere yiwe gatoya nka nimero 10. Ariko no musi Fede Valverde nubwo bishika kagarukanwa hagati mu kibuga usanga ariko arakoreshwa nka nimero 6 nk'umukaseri mu gihe imbere hari abakinga ba Jude Bellingham canke badagire. Ariko muri no minsi nyuma yuko Real Madrid duguma tuyisanga ari wa mugwi wisanga mu mvone nyinshi cyane zishoboka. Ndavuga abafubeki bayo ndavuga kuri hariya mu buryo kuri nimero 2 bose aho uza gusanga bari mu mvune uno trend Alexander Ronaldo na Dani Carvajal bose bari mu mvune. Ivyo byose rero biza gutuma bikora kuri Fede Valverde akaza gukoreshwa nka myugariro aca ku ruhande. Yadakoreshejwe nka myugariro aca ku ruhande dufate nka Trent Alexander Ronaldo yagarutse canke Dani Carvajal yagarutse nyene poste yaje Fede Valverde usanga bakwamukoresha nk'umuwinga umusatirizi. Ivyo byose bigatera gutuma Fede Valverde tutashobora kumubona muri rwa rugero rwiza, bigatera gutuma tutashobora kubona Fede Valverde ariko araronka vya bisindo twigize kumubona ko araronka mu za 2023-2022. Rero ivyo biri muri bimwe ivyo imvo yo guhindurirwa ama poste ibiri muri bimwe vyatumye Fede Valverde tumuntu rugero rwiwe rusa nkaho gwasubiye inyuma. Nizera yuko rero uno mumenyereza ndavuga Xabi Alonso kuba yamaze kubona yuko kimwe cyo tuma Fede Valverde agarukana urugero rwiwe rwiza nuko yomusubiza kuri poste yiwe de formation. Rero uvuga ati ni ikintu ciza cyane chambe nambe no kumugarukana kuri poste yiwe yongere kumufasha kumukoresha entraînement canke imyimenyerezo ushobora kumutuma agaruka mu bihe vyiza yongera kaza agakora nk'ivyo twari tusanzwe tumumenyereye ko tumuzi ko yamashuti we agaruka gasubira katera bya bisindo byo agaruka agasubira kabitsinda. Twarabonye Carlo Ancelotti muri 2022 yari 2020 cyangwa 2020 matari 2023 yari sababu ari saison 2024 saison 2023 2024 yes azagasezeranya ati ndabasezeranyije Fede Valverde natatsinda ibitsindo bigera kuri 10 muri no saison ndakuba ivyo mupira w'amaguru ndabihewe yaraje kandi yaje n'abitsinda wanashaka kandi aranabirenze. Je novuga ati rero ni ikintu ciza cyane kuri Fede Valverde kumva yuko Xabi Alonso yahisemo kumusubiza kuri poste yiwe no kongera kumufasha kuyagarukana urugero. Kwanza kumugarukana kuri poste yiwe niko kumugarukana urugero. Ubundi nkuru rukora nayivuga neza izina rya Fede Valverde ni izina ryagaragara ko neza bapfuye kuva bakora mu kicano bava ku maposte yose ashoboka. Ubundi umukinyi uravye kuva abatoni Kroos bakihari abaruka Modric zana amazina bavuga ngo yaba Casemiro ni Fede Valverde nivo yanatuze wanashaka ku rugero rw'abantu bakinyi basanzwe batandukanye abo Toni Kroos abande atakara barabira ko ikintu gitandukanye. Ariko twanabonye Houston nk'ukuri urayivuga neza ntanaguciriyemo urazi wewe kwicara wigati ngo ngomba nige gukina nka Cristiano Ronaldo
wewe wamaze gutangura gufatisha inzira za Cristiano Ronaldo acamwe ukazona umumenyeza aje kugukinisha nka myugariro w'inyuma. Tunaramutse mugenzi wacu hari Robert ati turi kumwe. Yego tumushimire cyane ati bwana iyo uri ntiwikorane. Ntiwikorane no turakurindiriye. Umunsi mukuru ndazi asha aho ari inzu nawo prolonge ko oya kuwa mbere azoza ambwira kantu azoza kubwira kantu mbeko wikunda garidike nibiki cyangwa azoza tubwira kantu azoza kubwira kantu wenyine azoza tubwira nivyo oya azoza tubwira kantu ariko kanatsinda yari yanadusezeranyije ko ari mu myiteguro yo kubaka nizere yuko muri kumubitegura neza cyane nivyo byarangiye nizere ko navyo byanamusibije na cyane cyane tunabandana ariko nizera yari ko ari ibintu bimeze neza azoza natuzane n'amakuru kuko ndaza hari mu journalist arangwa no kurondera amakuru meza. Ubundi reka shaka ko atari ngaha anye mugabo amakuru karayazana ko igitega bariko haba ba academy n'ibindi bitandukanye. Rero utubana ati Fede Valverde kuno munsi vyaragaragaye ko kwa Carlo Ancelotti yajana mukinisha nuva kuri ya poste nuva ya poste sango yaranakunda amukinisha nk'umukinyi nuvuga ngo akina ku 8 kuko turibuka ko Houston twanumvise muri equipe yitwa Real Madrid nimba twarumvise izina rya Fede Valverde ryaje ari nk'izina nuvuga ngo rije ko risubirira witwa Toni Kroos agiye kuko ndanibuka urindira gato ucu nabandariza warugeze ndibuka aho izina rya Toni Kroos yarije muri equipe yitwa Real Madrid agomba ave muri equipe yavuze ngo uno munsi nimero 8 ndatakonda zihitwa Fede Valverde niwe mbona mu kintu uvuga ngo abere kwambara nimero 8 muri equipe bagaramba bati ni Fede Valverde ashobora kuzoza agatanga vyiza nk'ivyo nde Toni Kroos karakora nuvuga ngo muri equipe yitwa Madrid kanatsinda na none umunsi ni wanazambara umwana yakuriye muri Castias novuga ati ni no mukinyi ari mu bakinyi novuga ati Real Madrid inishimira cyane gose bikurije bonyine ubwabo umwana wo muri Castias umwana muri Castias kuko ugerageje kuraba Fede Valverde yakuriye mu muri no mugore wa Real Madrid ko arigize kuba natizwa ava muri Castias ndavuga mu mwaka wa 2017 2018 yerekeza mu mugwe wa Deportivo ariko 2018 2019 agaruka kandi Madrid arabangaho ariko yamye ari umukinyaguma agerageza kwiga no kurindirira kuko hari ku ntwaro ya ba Toni Kroos byamusaba kuronderezwa umwanya muto kugira ngo akomeze kuba namenyera arashikaraza aramenyera ba Toni Kroos baza gusohoka umugwa Real Madrid we umwana yamaze kuba nafatisha ahagaze neza cyane ameze neza rero novuga ati twabonye Fede Valverde mwiza twabonye Fede Valverde atanga ibiharo vyiza ariko akina nk'umumiriye yes rero no musi kuza kugwa ibiharuro bibi ariko uruhande ivyo niho bimuhora niho bimushinja ariko ivyo niko sari bari hagaze kumumenyereza simwe namukindi ubundi Fede Valverde nivyo n'umupolivaro no musi ubundi ugiye kubona Fede Valverde kakina nka nimero 2 bona Houston ukazona hakina kuri nimero hakina neza na nabo y'urukino singukurikira ko barakina Fede Valverde kakina kuri nimero 3 ndavuga ati Fede Valverde none uno musi ni wa mukino uvuga ngo akina ama poste yose ashoboka mu kibuga kiretse mu igol twanegeza uteva mu biganiro batu ti Fede Valverde ikibuga cyose gikinwa kuno munsi arakina mu poste zose zinashoboka na nimero 9 namukinisha ariko kuno munsi bisikibazo kivuga ngo eske ko uitwa Xabi Alonso karavuga ngo arakeneye kuba mugarukana kuri rwa Rugero Rwiza ubwo Fede Valverde na Xabi Alonso byatakugaragara ko nashoboka ko tuza kubona Fede Valverde mu minsi heze twabona Fede Valverde tira amashuti nuvuga ngo ari nyuma ya surface ukana ko atindi bitsindo Fede Valverde twanabonye mu minsi heze ari wa mukino uvuga ngo vyukuri nikinda namukundira cyane ni umukino uvuga ngo ari discipline numukino uvuga ngo afise inderi kwiriye cyane ni wa mukino tavuga amajambo menshi ni wa mukino uvuga kandi no munsi ari no bakinyi baba kapiteni muri equipe abagomba gukora kuno munsi eske ko twumvise na Fede Valverde ubwiwe avuga ngo ngiye gukora ingufu zose zishoboke ngaruhe urwa Rugero rwanje Rwiza Fede Valverde cyo kumona akazi urwa Rugero Rwiza warashaka bikabana ngombwa akananga kuri Rugero yaragize kiko ubona ko buri munsi bigaragara ko mengo Rugero rwiwe nako niko ragenda nkuko byabi bikwiriye Fede Valverde mu minsi na Fede Valverde no munsi biba bitandukanye eske biza kugaruka kubona Houston ukabona Fede Valverde akazi kuri ya niveau yiwe twamonye ko minsi heze Fede Valverde numukinyi afisa karanga k'ibikogwa numukinyi w'umukozi numukinyi agerageza kwitanga kumva yuko ibyo akora byose ateza kubikora yitangira umugore wa Real Madrid rero umuntu nk'uyu umufise naco umusaba togerageza kugikora nubwo yoba atagishoboye no musi Fede Valverde uramubona nivyo si nimero 2 de formation ariko iyo hamushize aragerageza kukuzibira neza aragerageza kwitanga no gukora ibishoboka byose kugira ngo nivyo nashobora kuguha nk'ibicijana kwijana ariko agerageze n'imibi na 80% kwijana biguhe
ivyo byose abikora kubera yuko afise ujya mutima kumva yo kwitangira umugwa Real Madrid kuko n'umugwa yakuriyemwo umugwa mukujije no musi yashitse mu mugwa mukuru aronse ico kibanza arakinye. Fede Valverde akina nka myugariro w'inyuma n'ibiharuro canke nivyo n'ibiharuro yagiye araronka nibiharuro je kubgande novuga yuko atari bibi cyane nibiharuro kumbure yarabironse ariko uravye ukuntu yabironse na poste yakarakinako abari ibintu bitangaje cyane abari umukinyage birakwereka neza neza ko ari umukinyagerageza gukora ibishoboka byose kugira yitangira umugwa Real Madrid garuka mu nkino novuga ati zikomakomeye nk'amagrara ndevagiye akinishwa nka myugariro aca ku ruhande uravye ku rukino bakinye n'umugwi ndavuga wa Liverpool muri UEFA Champions League batsindwa igisindo kimwe ku busa Fede Valverde yaronse amanota 7 n'igice kimwe baraza bahura n'umugwi wa Manchester City Fede Valverde yaronse amanota 6 n'ibice bigera kuri 5 amanota si mabi yego baje kuguhengeka kuri poste udasinzwe unamenyere ko sino poste yawe ariko ageje gukora ivyo utanga byose kugira ngo witangira umugwi wa Real Madrid ntuhisange mu bihe bibi yego muri rusange ugo rukino nta mukinyi wa Real Madrid atabaye mubi rero muri wewe wakoreshejwe nko kuza kugerageza gutanga help kuri nimero idasanzwe tarigwa kuri poste isanzwe tari ni wawe mu rukino sinzwemwo ariko wagerageje gutanga ivyawe byose ushoboye waronse amatagira kuri 6.5 izo performance simbi vraiment ni nziza je novuga ati Fede Valverde kuba yarasezeranye ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atange vyiza cyane kuri no mugwa Real Madrid bica bigereka ko n'umumenyereza yamaze gutahura tactique ziwe zishobora no kumufasha canke zishobora gutuma mugarukana Fede Valverde kuri poste yiwe nk'umumiriye ivyo ni ibintu vyiza cyane je kubganje mba numva ko tugiye kubona Fede Valverde mwiza agiye gutanga ibero vyiza twigize kumubona ko muri no season za 2023 2024 2022 2023 ego atika tubinde turabe ko novuga ngo izina rya Fede Valverde shobora kuba ajya kugaruka novuga ku rugero rwiwe rwiza twanamubonye ko mu miseze Fede Valverde reka tuvuge tuti wait ni turabe nimba bishobora kuba bikora garagara kuno munsi novuga ngo ibikora vuga kuri no munsi witwa Fede Valverde turinde turabe iyo bizogerageza kuba biriko biranaherera ariko Houston muri equipe